Turugenekerezo rya 30 kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2020 ndabaramukije mwese muandanya mudukurikira n'abahani ikaze muri makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igipolisi cy'u Burundi gisabwa kwerekana hafungiwe Jean-Claude Warugira akoreshira hamwe Soje ya Satom na Remy Niyonsaba umwigisha kw'ishure yisumbuye rya commune Giheta ni mu ntara ya Gitega baherutse guhagarikwa n'inzego z'umutekano gushika ubu atawuza aho bafungiwe akakamo rero gategwa nishira hamwe Fokode. Umwari nawe haranira hagati y'akazi na muntu iteka urashimishwa n'ingingo y'ubumwe buraya yo kugumiza ibihano ku bategetsi babiri bo mu gipolisi cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika na Godfrey Bizimana bakekwa kuba barahonyanza hagati y'akazi na muntu mu njyane zo mu mwaka wa 2015 umwari yitega gasaba n'andi mashirahamwe mpuzamakungu akorana n'u Burundi gukora nkuko Igihugu cy'u Burundi casubiye kubaha icanyuma mu rutonde rukogwa mu bushobozi bw'ibihugu vya Afrika bwo kwega abagwizatunga urutonde rukogwa nishirahamwe ry'abanyamerika Deloitte rifatanije n'urwego rwa Afrika bwo barongoye amashirahamwe y'ubudandaji ubwo muhinga umurundi mu vy'ubutunzi ngo impingira cari ndende kuko ivyo tuma bagana uburundi vyose bikigoyagoya navyo nyene twabibateguriye mu kanya idonito. Amakuru tuhere mujana hagati y'akazi na muntu ishiramwe Fokode rirahagaritswe umutima nihagarikwa ya Jean-Claude Warugira akoreshira hamwe Soje ya Satom na Remy Niyonsaba umugisha kw'ishure gisumbuye rya commune Giheta ni mu ntara ya Gitega abo bose bakaba bahagaritswe n'inzego z'umutekano bwa Pacifique Ninazwa arongoye Fokode ngo gukurikiranwa n'ivyari bibi ariko hakurikizwe amategeko ajanye n'ingene amatohoza akogwa agasaba rero igipolisi kumenyesha aho abo bantu bafungiwe kugira nibaze baje mu gitigiri c'abavugwa irengero tumukurikire. Haraciye indwi n'imisi ibiri hari umukozi w'ishirahamwe Soje ya Satom yitwa Jean-Claude Warugira abuzwe irengero ryiwe umunsi ahamagagwa hari kwa 21 Nyakanga muri uyu mwaka ahamagagwa ku telefone n'umusirikare akorera police militaire benshi batubwiye mbere ko akorana n'iperereza uyo nawe akaba yitwa Innocent ho kubgayo batazira Isa kuva uyu muntu amuhamagaye akamwitaba nta urasubira gukubita ijisho Jean-Claude Uwimana nkuko twavyumvise uyu yamuhamagaye bari bamaze amasaha abiri yose bariko baravugana ku telefone mu gihe Jean-Claude Uwimana yaravuye Ingozi yerekeza mu gisagara ca Bujumbura rero biraduteye amakenga kubera ko iyo umuntu ahamagawe n'umukozi w'iperereza akaca bugwa irengero kenshi yabisigura ko uyu muntu aba yafashwe. Ikindi cadutangaje nuko mwiperereza nyene umwe mu bategetsi biperereza ujejwe iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu yamenyesheje ko uyu Jean-Claude Uwimana adapfungiwe mu busho bw'iperereza ariko ikintu gitangaje akaca yongera akavuga ko mu matelefone yiwe babona ko yoba yavugana ngo n'abantu babagwanye. Ibiro bica vyerekana ko iperereza ryari risanzwe ririko rirarondera Jean-Claude Uwimana muri ico gihe tukabona ko Jean-Claude Uwimana bishoboka gose ko yafashwe n'iperereza kandi ko ari ryo riteza gusigura iyari muri kino gihe. Ku munsi w'ejo naho hari umwarimu yigisha hariya mu Giheta yitwa Remy Niyonsaba uyu nawe ejo mu masaa 8 mu gihe yaravuye ku kazi niho ahagaranye na bagenzi baho bita ku kirato barindiriye imodoka baza babona haje voiture Toyota TI ifise ibiyo bitabona kandi nayo yirabura havamwo abapolisi babiri baca basimbira kuri wa mugabo bamwinjiza muri iyo imodoka iciva ngaho yiruka cyane. Ico batubwiye nuko uyu muntu nawe nyene azwi ngo nk'umuntu yakunda gusohora ivyumviro vyiwe atihanganira akarenganyo bantu bose bakibaza ko nawe nyene yoba yajanywe n'iperereza. Ikintu rero gihambaye mu bintu bene ibi dusaba inzego z'igihugu ko iyo zifashe umuntu zoteza kwerekana iyo zimujanye. Umuntu naho yoba afise ibintu ariko aragirizwa kumukurikirana birasanzwe ariko kumukurikirana bitegezwe gukurikiza amategeko umuntu agapfungirwa ahantu hazwi imiryango yiwe ikabishobora kumushikira bakamenya wabo ahari. Iyo bitakozwe gutyo nivyo bivamwe abantu baheza bakacabugwa irengero ryabo.
abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi baranezerejwe n'ingingo yo kugumiza ko ibihano byafatiwe abategetsi babiri mu gipolisi c'u Burundi ayandi mashirahamwe akorana n'u Burundi ngo yarakwiye gufatira ingingo nk'izo abagirizwa guhonya agateka kazina muntu. Ivyo tubigirwa na Ansher niko yagize arongoye ishirahamwe ry'Igiteka. Ishirahamwe ry'Igiteka twumviye ko abantu babiri bagumye ku bihano byaratunezereye naho tutari twiteze ivyo gusa uko muri Igiteka turavye novuga amabi yabandanya akorerwa abarundi twagira tuti sabo gusa ahubwo bazokongera ko n'abandi mugabo rero turakwa tukagaruka tukavuga tuti nico novuga ni ikintu gikomeye kuko birerekana ko abafasha Burundi Union Européenne yabonye yuko leta shasha taki kinini yajihindura kiretse yuko yabandanirije novuga ku ntambwe mbi yuwo bari basubiriye aho mu biharuro y'Igiteka dufise turabona yuko muri aya mezi angahe imisi 100 iheze biribonekeza ko ubwicanyi bwiyongereye ndetse mbere dufatiye ku mezi 3 umukuru w'igihugu Nkurunziza yitavye Imana bari uko vyari vyagenze muri iyo myaka muri aya mezi 3 donc tukagira tuti rero naho batongeye ko n'ubutumwa kuri leta y'u Burundi yuko idahinduye ngo itwarire bose ireke kunyuza ko abasanzwe bayifasha bobo amaraporo dutanga naho canka yani mashirahamwe mpuzamakungu n'amashirahamwe y'u Burundi yo mu Burundi atanga naho leta igumye yamiriza abafasha Burundi bo barayakorerako. Turanera makuru twabateguriye amashirahamwe adaharanira ibibanza vya politike 11 yegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariyemiriza ikumigwa yakorewe mu mugambi wo gushigikira amashirahamwe mwe nayo mu bikorwa vyayo witwa PSCB wahawe rero imfashanyo y'imiliyaridi 13 n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya biri mu ikete amashirahamwe yandikiye mu shikangaje w'intwaro hagati mu gihugu ku munsi wa kabiri. Amashirahamwe agategeka gushigwa muri ayo mashirahamwe azoronka iyo mfashanyo wataruko naho uwo mugambi ugafutwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Tubibaze cyehe bigira indavi muri ugo rwandiko rwashizwe ku mukono n'amashirahamwe ava ko adaharanira ivyicaro vya politike azwi nkayegereye umugambi uri ku butegetsi amenyesha umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano ko yaguye mu gahundwe ahaboneye ko yakumiriwe mu yazohabwa imfashanyo umuryango w'umwe bwa Buraya watekanije mu gushigikira amashirahamwe akorera mu gisata c'iterambere ry'abanyagihugu mu ntara za Cibitoke, Bujumbura, Rutana, Ruyigi, Kayanza na Muyinga ribishishije ku mashirahamwe ategamiye leta mvamakungu ya Oxfam na Cordaid. Nkuko ayo mashirahamwe azwi nkayegereye ubutegetsi abandanya bisigura ngo icayabaje gusumba nuko muri izo ntara uwo mugambi uzokorerwamwo zose basanzwe bazikoreramwo ariko yoyo bayinuvye mu kuyakumira mu yazoronka ko muri izo mfashanyo za Union Européenne. Ayo mashirahamwe akibutsa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kwitegeko rigenga uko leta y'u Burundi ikorana n'amashirahamwe mvamakungu ategamiye leta ryahonyanzwe. Ayo mashirahamwe akagabisha leta ko hari umugambi unyegeje wihishije inyuma ushobora no gukwegera akarambara igihugu nkuko vyigeze kubaho igihe amashirahamwe mvamakungu ategamiye leta akoranye n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya atari n'ishirahamwe y'imfashanyo mu Burundi kiretse yashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Mu kurangiza ayo mashirahamwe yasa n'ayategeka ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yandikiye hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ayo mashirahamwe yavuze ati nyakubahwa mushikiranganje dusaba amashirahamwe ya Oxfam na Cordaid gushiramwo amashirahamwe yacu muri uwo mugambi bitagenze uko naho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'abanyagihugu n'umutekano hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu buzotegezwa guca buhagarika uwo mugambi ukumira kandi ufise ivyinyegeje inyuma. Iyo mvugo ikaba ariyo yatumye abatari bake babona ko ayo mashirahamwe yoba afise ico yishimirije. Thierry Bigirinda vyarakenuye rero kubw'umu hari wakinyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ngo birateye isoni kubona ayo mashirahamwe ashaka gushira inyungu zayo imbere kurusha akamaro iyo fashanyo izogira ku munyagihugu muto. Kugazani nyana Jean d'Arc umunyamabanga mukuru wo muhari
gusaba ko iyo mfashanyo yohagarikwa ngo ni ibintu bisubiza iterambere n'ubutunzi bw'igihugu inyuma. Tumukurikire. Ivyo tuzi nuko iyo ishirahamwe tanze iproje kugira ngo ironka amafaranga barandikamwo abo bazoyikorana, abo bantu bazoyibeneficia, donc abo bantu bagiye gufasha baravuga n'ukungene iyo proje bazoyikora. Ntibitegerezwa ko amashirahamwe yose abari mu Burundi baronka ayo mafaranga, niko vyamye kandi n'ubu niko bikogwa. Igihambaye nuko vy'ukuri ayo mashirahamwe afasha muri uko gushira mu ngiro iyo projet baba bazanye bashaka gukora mu Burundi. Hama kandi igihambaye nuko abo bantu baba bakorewe iyo projet bashobora vy'ukuri kugira ico baronka muri iyo projet ikaza niba ari projet zo kubasananura canke ibindi bikorwa bitandukanye biba muri iyo projet bikorwa vy'ukuri. Ico naco ntibikenewe yuko amashirahamwe yose abarimwo kugira ngo ashobore kugira icakozemo. Hama ikindi naco kibabaje nuko muri uko kwanka yuko iyo mashirahamwe mpuzamakungu aza gukora mu Burundi nuko bifise ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu. Iyo igihugu kigize imana kikaronka abantu bazana amaproje kugira ngo akogwe mu gihugu, hariho abarundi benshi baronka akazi, hariho abo banyagihugu iyo projet iba igana ko baronka ico bakorera. Numva n'ikintu kibabaje cyane gose. Novuga yuko no munsi ayo mashira hamwe ari mu Burundi ariko ashira imbere inyungu zabo ke inyungu z'abanyagihugu n'inyungu z'igihugu. Tuvuga rero ibijanye n'ubutunzi nikindi kibanza gitesha agaciro leta y'u Burundi. Igihugu c'u Burundi gisubiye kubahe cyanyuma mu rutonde rukogwa mu bushobozi bw'ibihugu vya Afrika bwo gukwega abagwiza tunga. Ugo rutonde rukaba rumaze imyaka 2 rukogwa n'ishirahamwe ry'abanyamerika Deloitte rifatanije n'ubwo bwa Afrika rw'abarongoye amashirahamwe y'ubudandaji. Côte d'Ivoire kikaba kigize ubwa kabiri cikurikiranya mu kibanza ca mbere kigakurikirwa na Ghana be na Kenya. Hafi yavyo u Rwanda ruri mu kibanza ca gatanu, Urundi rero buza mu kibanza ca 50 ari naco ca nyuma. Iminga rero ikaba rero ikiri ndende kugira gishobore gukwega abagwiza tunga kubera ivyo tuma bakigana vyose bigoyagoya. Bisigurwa na Faustin Ndikumana akaba ari umuhinga mujanye n'ubutunzi. Kugira igihugu ishobore kugira ikibanza ciza, ubwa mbere biravana nico bita stabilité politique, no kuvumwe n'igihugu cifashe mu vya politique kidashobora kwadukamwe intambara. Urumva abantu bazana amafaranga bashobora kuzana amafaranga ahantu babona yuko amahoro vya politique bitameze neza. Ica kabiri ni kimwe bita infrastructure, no kuvuga ibikorwa bikuru biya bikenewe kwa byarakozwe kugira ivy'ubutunzi bigende neza, nk'ibintu by'amabarabara agira byifashe, transport, ibi bijanye n'ibivuko, umuyaga nkuba, internet ingene imeze, ibibuga vy'indege. No kuvuga ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane kugira ubikore. Iyo wabikoze rero byo bituma abaza tunga baza gushira imitahe mu gihugu cawe baza ari benshi. Uravye naho mu Burundi ibintu turacabikenye cyane. Ca gatatu nico bitambura n'amakoekonomike, no kuvuga ingene iby'ubutunzi bitunganije urwego rwo hejuru. No kuvuga mbiga amakora atozwa gute, umuntu atozwa gasaki, ubwo barorohereza abantu mu kuyariha. Ibijanye n'amadovize politique monétaire araboneka, ubuzanya amadovize yiwe ariko arakora ibikorwa arashobora kuronka yandi asubiza iwabo ariko arabikora. Ibijanye n'ingene bashobora kuronka ideni gihuta mu gihugu ryaba ry'amadovize canke y'amafaranga y'ico gihugu, amabanki ngene akora. Kana hanyuma ikindi n'ingene inzego ziba zimeze cyane ubutungane ubwo burakingira abagwiza tunga, droit de propriété. Umbega leta ntishobora kuza ngo bizane n'ivyo wacu, nta burenganzira mu bifiseko. Hanyuma hagacaza ibintu by'igiturire n'ivya bintu usanga abanyepolitike bariko baraka ibiturire abantu bagwiza tunga babaka ibi na biriya, banza mu duhibi, banza mu koribi, banza mu dushiremwo natwe tucange, banza mu giriki. Ugasanga ico giturire cariraye rero hoho, ugasanga bifise n'isura mbi. Kurabona n'ubundi baburi mu bihugu bavuga ati igiturire ciraye, tuzobona mu bikasuma. Hagaca haza rero ico bita cotation y'ibihugu,
burya ibihugu hariho ibigo bijejwe kuza biraraba ubutunzi bw'ibihugu nyene babwifashe bakaza barabuha amanota maison de notation urumva ari gifise amanota makeyi uca usanga bigoranye kandi nk'Uburundi bwo usanga butaraje no kuja kwipimisha muri ivyo bigo. Hanyuma ikindi rero ni ubushobozi bw'ubuguzi bw'abanyagihugu bo muri ico gihugu. Burya uje kwinvestisa ubushaka abantu bakugurira. Igihe rero abantu baba mu bukene budasanzwe byose n'ibintu hagati mbega ahantu hakeye cyane ninashinga hinguriro bazoshorera abantu bazobigura umuntu yoza kubikorera ahantu abantu baramaze kuronka uburyo bwo kubigura. Igihe rero leta nayo idafise nk'uburyo bundi bishobore kuvuga ati kugira uburyo bw'udomande y'ubushobozi bw'abantu kugura iduge igakoresha ibikorwa bikomakomeye kugira amahera yinjire, aho rero uca usanga ibintu bigoranye n'imvo zikuru nka bene izo zikunda gutuma ibihugu kenshi usanga biri inyuma muri ivyo bijanye na za investissement. Turabana n'amakuru twabateguriye. Akazi k'umukenyezi mu Burundi gahura n'intambamyi zitari zike harimwo ukungena abakenyezi bo mu nzego badashigikira abandi, ukutagira amahirwe amwe y'ukuronka uburyo niyo nzitizi nyamukuru y'umukenyezi mu gushigikira ubwigenge bwiwe. Imico n'imigenzo byose biri mu bitorohereza umukenyezi muri rusangi. Ni nkuru rero twateguriwe na mugenzi wacu Olivia Gakima mu ntumbero y'ikiganiro yaga mukenyezi c'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba hamwe na televiziyo Renaissance. Kubwa Dr Pascal Niyonkuru umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira, umukenyezi ahura n'intambamyi nyinshi zimubuza gushikira iterambere rirama mu gihugu ciwe nkuko avyifuza. Kuronka uburyo ku mukenyezi biragoye, inzego n'amategeko ntakingira umukenyezi ngo nawe aterere mu butunzi bw'igihugu. Ingorane z'abakenyezi kuja mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano ndarishira mu nzego zitubahiriza canke zidakingira bikwiye umukenyezi kugira ngo aje ku isoko ry'umurimo. Aha mba ndiko ndavuga ingene amasoko atunganijwe atorohereza umupfasoni ngo aje ku masoko y'umurimo, nkavuga itunganywa ryo kubakana mu miryango, nkavuga gutorana mu miryango, nkavuga le système éducatif muri rusangi itorohereza cyane umukobwa cyangwa umwigeme kugira ngo amenye aronke ubwo bumenyi buhagije bwo kujya ku isoko ry'umurimo. Icanyuma ni ya migenzo yacu arijo nita les lois sociales ziri informelles, aho bavuga ko umupfasoni adashobora kuja gukora akazi kanaka, adashobora kuja mu mirimo iyi n'iyi. Abakenyezi bo bavyibaza ku iki? Juliette Nijimbere umukenyezi w'umurundikazi aharanira agateka k'umwigeme n'umukenyezi aranegura cane ko intwaro z'i Burundi uko zakurikiranye atayigeze y'ikibanza umukenyezi akwiriye. Je dirais tout d'abord le premier défi c'est de pouvoir avoir une place qui est donnée par les gouvernements. Ubwa mbere hoho novuga ko intambamye ya mbere ari kuronka ikibanza gitangwa n'amareta yagiye arakurikirana mu Burundi. Ubutegetsi bwose uko bwakiye burakurikirana ntibwigeze buha ikibanza umukenyezi kimukwiye. Ivyo vyose vyarabujije umukenyezi kwiteza imbere. Abakenyezi babirimizi nibo benshi mu Burundi. Ariko ntihigeze habaho imigambi yo kubateza imbere kugira uwo mukenyezi w'umwirimizi arime kijambere gutyo ashobore gufasha neza umuryango. Turacumva hirya no hino inzara mu gihugu kandi uwo mukenyezi adasiba gusohora isuka. Alors que cette même femme est toujours avec sa houe et en train de labourer tous les jours. Mbega abakenyezi bari mu nzego bo baharanira guta agateka kabagenzi babo. Ibyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu minsi iheze avuga ko boba baribagira kubona umugabo n'umukenyezi Burundi bangana byatangaje abatari bake. Dr Pascal Niyonkuru akanegura iyo mvugo izisubiza inyuma intambwe umukenyezi yarageze ko mu iterambere. Ejo bundi narumvise umupfasoni w'umukuru w'igihugu avuga ati ibintu nibiherere ku kazi. Nibaza ko kamuciyemo cyane kuko nikaba kataramuciyemo byoyobaje kuba ari kutamenya uburemere bw'ivyo yavuze n'ingaruka mbi zishobora kugira muri uru rugamba rwo gutuma umupfasoni nawe agira ijambo
mu gihugu no mu iterambere. Nkuko naremeje kuvuga rero no guhimiriza ahubwo ego nivyo abapfasoni ubwa mbere kuko nibo bategerezwa kuja imbere, ariko n'abagabo umuntu akabahimiriza kugira ngo bumve ubwo uruhara rw'umupfasoni mu iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu. Abakenyezi baharanira agateka k'abigeme n'abakenyezi barumiwe bumvise ivyo vyashikirijwe n'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. Juliette Nijimbere akababazwa cane n'imvugo yiwe idaha agaciro umukenyezi. Il y aura jamais d'égalité de genre au Burundi. Il n'y a jamais eu d'égalité de genre, qu'il n'y en aura jamais. J'étais choquée. Mu Burundi ntihazokwigera habaho ukungana hagati y'abakenyezi n'abagabo. Ntivyigeze bibaho kandi ntibizokwigera bibaho. Numvise mbabaye njorewe, numvise amajambo nkajya kuko n'amajambo adusubiza inyuma adahiteka umukenyezi, adaha na gato umukenyezi ikibanza abereye. Ikirushirije bivuzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu birababaje gusumba ko niwe yarakwiye gutanga ivyiyumviro vyiza vyotuma abandi bakenyezi bagira intege bakumva ko bashoboye gukora ibikorwa nk'ivyo abagabo bashobora gukora. Elle puisse elle aussi se dire et oui, nous sommes capables, nous pouvons faire aussi des choses que les hommes peuvent faire. Mu bagize inzego za leta y'ubu i Burundi mu nama nkenguzamateka na nshingamateka n'abagize leta niho honyene ibitigiri by'abagore bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro byubahirijwe. Olivia Gakima tumukengurukire tubanaize ano makuru kuri no nkuru ivugwa ku butungane mpuza makungu Senare Gasamburamanza yo mu gihugu cy'Ubufaransa yemeje kuri uyu wa gatatu ko Kabuga Felicien ashikanwa imbere y'ubutungane mpuza makungu kubera uruhara yoba yaragize mu ihonyabwoko yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 kubera imvo z'amagara amukitse ashobora kuburanira muri Senare mpuzamakungu iri Irahe kuko bidakunda ko ashika yarusha mu gihugu ca Tanzania. Igihugu rero c'Ubufaransa cyaba gifise ukwezi kose kugira gikore ibisabwa mu kurungika Felicien Kabuga w'imyaka 84 y'amavuko. Ivyaha bitandatu bikaba arivyo akurikiranwa ko inyuma yaho ahagarikiwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Imbere yo gusozera n'amakuru tuyutse ko bamenyesha amakuru bagenzi bacu b'ikinyamakuru Iwacu bane bakuje kuri no munsi wa gatatu imisi 345 bafunzwe bakaba baciriwe umyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na Senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tuyutse ko bamenyesha amakuru bahagaritse gerekezo ya 22 gitugutu umwaka weze ibubanza Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpoze na Egide Harerimana bakabagizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ivy'amashiramwe aharanira agateka na muntu n'ayabamenyesha makuru badasiba kwiyamiriza basaba irekugwa ryabo bamenyesha makuru. Ninano rero makuru twabateguriye kuno munsi wa gatatu je tuyasozera kandi abashimire mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira naho utaha.